d'abord ni manque de respect ni inzara nukubura n'ivyo ko barashobora kurondera content bakayibura bakaca bashaka kuyironderera ku muntu bamuvuga nabi kugira baronka ayo ma views. Et pourtant hari ibintu vyinshi byo kuvuga kugira uronke ayo ma views ushaka. So kuraba ibintu uzuravuga kugira uronke n'aba followers benshi bagufollowing ko baba bazi kurigisha ikintu nyene gishobora kugira. Tu vois, iyo ni manque de respect na ni manque de respect gusa. No kutamenya gukoresha ivyo bintu ntubuzi ivyo uriko urakora tout d'abord. Mugani. Yes. Karibu cyane. Thank you. Kubera iki Mugani? Nuko papa nyene yapfuye bari kuri mubaza. Bigeze ugira amahirwe yo kumubaza ati kubera ko nyitse Mugani. Nawe yitwa Mugani? Yitwa Mugani. N'abana banje bitwa ba Mugani. Ni byiza cyane gose. Ubwo mbere se mu Budage? Yes. Yeah. Meze gute? Bon, pas mal. Pas mal. Nzi neza ko umaze kugenda ibihugu byinshi. Wogereranya Ubudagi n'Ubutaliyano cyangwa n'Ububirigi. Tukigira kuri 10. Ubudagi buhereza amazina. C'est pourquoi nuko ntaratembera cyane. Maze kuva nyene mu nzu naraheje ejo twari turi ngaha. So sindazunguruka cyane ngo ndaharabe neza. Donc niyo mpamvu nashobora kugereranya kuno. Ubutaliyano ndabuzi, Belgique, zahehe, ahantu simaze gutembera kenshi, so ngao bon, ni bon, pas mal, ça va. Neza. Bon, abenshi barazi Mugani. Mugabo hari n'abandi batabizi. Mugani yatanguye kuririmba ryari? Afite imyaka nk'ingana? Kuririmba? Natanguye kera cyane gose. Ngereranya afite nk'imyaka nk'ingana? Deja natanguye kuririmba ndi mu nda kwa mama. Okay. Peut-être ari guprecisa ati ni ryari watanguye gufata je sais pas buririmbi nka carrière et tout. Nkiri umwana nkuko abantu bose baririmba abantu baba nka carrière watanguye ryari? Kubifata au sérieux 94, 95. Ouais. Aho nari nkino mudogo sinabwamenye ingene bya amafaranga. Kazi ko nibyo amafaranga kugira nze gukura. Uno musura yasibitse. Igeze kwiyo amafaranga nze gukura kuri saga. Pole sana. Yuga ko nari bishimutse. Bara gukubisa inkoni. Oya babimenye haheze nk'amezi nk'atanu barabajije. Mu nyuma baramenya aho yagiye. Okay. So narigeze kumviriza ikiganiro sinze aho wagikoreye kuri YouTube channel uvuga ingene wagiye uragira amasirago kugira ugeze aho ugeze uno munsi. Mbega bimeze gute uno munsi? Ayo masirago nivyo warayagize. Uno munsi bimeze gute uri kuraraba muri industry y'umuziki mu Burundi? Amasirago ni nka yandi yacagiye? Non. C'est qui? Ya sio kimwe parce que uanye technologie irarenze ico gihe nta technologie nyinshi yari hari twarimbira ku makasete urumva hari igihe c'amakasete n'igihe c'ama CD igihe c'ama flash iki USB clé USB ariko nta WhatsApp nta YouTube nta Instagram nta ki urumva so uanye c'est très facile urashobora no kwimenyekanisha washaka no kwipromotinga nyene ubicishije kuri nuze yiwawe ma social media yiwawe. Mais à l'époque il y avait pas tout ça. So uno munsi umuririmbyi ureka mvuye ku baririmbyi umuririmbyi arafise chance nini yo kwipromotinga abicishije ku ma social media. Yeah. Ska no munsi none twavuye ko abarundi turakonsoma ama social media. Pas trop. Beni bangaye bazi no kubikoresha. Mugabo barafise YouTube barakonsoma abandi ma YouTube. Ega kuba babifise ni kimwe na quantité cyangwa ubwinshi n'ikindi. Ni banga byinshi zaze kuvuga n'inyabaki.
d'abord bwa mwebwe mukore imiziki cyangwa no abantu bakonsoma abantu bazi gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi ni bake cyane gose. Je suis pas sûr si bagera au moins je sais pas 20%, je crois pas. Ako 20% nawe ushatse gukubye 20%. Non, je crois pas, non, sérieusement. Kandi ababikoresha benshi n'abari Bujumbura. Ababikoresha benshi n'abari Bujumbura. Mugabo nabo babikoresha bari Bujumbura ni bangahe bazi kubikoresha. Hari umuntu gusa azi kwitaba telefone no guhamagara, atazi gutapota cyangwa kugira ntuze. Cyangwa ngira nje nibaza ko batazi nkumbure akamaro bibafitiye mwebwe. Kuko numva entretana numva abandi bantu bo mu bindi bihugu bavuga ati aba consommateurs bacu ba mbere n'abarundi. Je ugiye kuraba no kumanuze yiwanje kuma platforms yiwanje aba consommateurs benshi s'abarundi. Kuko irakwereka muri rya ntuze n'abantu babaza bon peut-être yuko ari abarundi baba hanze mais pas au Burundi. Ni barundi baba hanze y'igihugu bazi gukoresha ivyo bintu. None usanga Canada iri hejuru, Etats-Unis, je sais pas, South Africa. Turaba no munsi dufate par exemple wumvirije nk'abandi ba YouTuber abantu dushobora kuba tuvuga ururimi rumwe Giswahili iki donc bumva ama contenu wacu baravuga ati twebwe abantu aba consommateurs ba ma contenu bacu n'abarundi. None biza guswitchinga gute kumva we ko abi wawe atarabarundi abandi nabara barundi. Navuze n'abarundi baba hanze. Yego. Sabarundi baba mu Burundi oya n'abarundi baba hanze. Nenda kubiye ko abakonsommateurs n'abarundi mugabo abarundi baba hanze bazi gukoresha ibyo bintu. Ni bangahe bazi gukoresha Spotify? Ni bangahe bashobora kuriha Spotify kugira bumvirize umuziki mu Burundi? Kuko deja kugira ugire Spotify uteza kuba ufise carte bancaire, vrai ou faux? Abantu baza bagukura kwa mahera ni bangahe bafise carte bancaire mu Burundi? Ntidukoresha na visa card. Bawe ni bangahe bafise amabanki yacu cyangwa ni twebwe tutazi ko? No, ni bantu batazi kubikoresha. Ni bangahe bafise visa card mu Burundi? Ni bake cyane bro. Abarundi baprefera kubika amafaranga yabo mu nzu. Ego. Benshi bakoresha ama visa card ni barundi nyene bakunda kuja hanze, aba businessman cyangwa aba businesswoman. Ariko aba people nkatwe ni bake cyane bakoresha izo visa card. Kugira rero wumvirize indirimbo kuri Spotify, kugira uze kunterera jewe kijwa payer. Uko urishiki ya visa card. Yes. Nibaza none ko hakenewe umu sensibilisation ku barundi bacu. Birakenewe jewe mfeshiye nuko abo biyita yuko ari aba influencer iki baza kuvuga ubuzima bw'abandi bantu. Olie hariyo ibintu byinshi byo kwigisha abantu. Hariyo ama content menshi shwa kuvuga. Mbwa malheureusement nuko baza ngo mugani yahunze ngo naka ngo nasanze navumbiye nako kunuko et pourtant hari ibintu byo kwigisha abanyagihugu ibintu byinshi. Amukaca wita ngo umu influencer. Mu influencer ukura ura influencer guponda abandi bantu. C'est quoi ça même? Tukira aho nyene uzanya akantu kamaze imisi kariko karaca mu matwi y'abantu. Uno munsi hari umuntu ariko aravuga ngo warahunze kandi amakuru adushikira nuko umaze no gusubira no mu Burundi nyuma hajya. Uvyakira gute? D'abord ni manque de respect, ni nzara, nukubura n'ivyo ko barashobora kurondera content bakayibura bakaca bashaka kuyironderera ku muntu bamuvuga nabi kugira baronka ayo ma views. Et pourtant hari ibintu byinshi byo kuvuga kugira uronka ayo ma views shaka. Foko uraba ibintu uzuravuga kugira uronke n'aba followers benshi bagufollowinga ko bawazi yuko kurigisha ikintu nyene gishobora kugira. Tu vois? Yo ni manque de respect na ni manque de respect gusa. No kutamenya gukoresha ivyo bintu ntubuzi ivyo uri kurakora tuzabo. Hama kuba impunzi si icaha. Si icaha. Ariko burashabuga cyane ayandi.
cyane ngo wowe uvuga ntihenze ko ndi muzi ko nahunze nawe ashobora guhunga deja na Yesu yarahunze so Hari amategeko ndibaza neza ko abihana gutuka umuntu kumubeshera kukamwambura gahunda si tukubeshera kubeshera umuntu uba wamvizaje kumwitwarira canke bon kumwitwarira n'ikindi no ku imburura zireka gusa zikiberaho ntazi ivyo arimo pe no nkujya okay ndamwitwariye hama epi ariko gusa amenye yuko hariho limite nimba uri mu influencer uvuga yuko uri mu influencer wentetena abantu kubera ko wentetena urwango kubera ko wentetena ububeshi eske ivyo bintu arabifitiye ubuhamya yuko je noba narahunze mpunga hari umuntu je nishe hari ikibi je nakoze kugira mpunge umva ni kwa undi nyene gucafuza izina ry'umuntu tout simplement ariko nibaza yuko bibaye ubwa nyuma vraiment hari ibindi bintu umuntu adashobora hari ibindi bintu hari igihe urabona akamenyero ni kabi cyane akamenyero ni kabi mugabo biba ubwa nyuma sino hari ibintu udashobora gutolera kandi nibaza yuko je shobora kumwitwara ndamubabariye vraiment kuko mvuze ngo ndamwitwariye yo komereka ko deja arafise umuryango je nubaha ujya muryango wiwe nawe atanyubahiriza ntaco je nubaha umuryango afise ko ndazi ko afise abana afise umuryango so ndamwitwariye bakanamufunga cyangwa bakamukorera cyangwa bakamukubita inkoni cyangwa iki nk'umuvyeyi je nk'umuvyeyi noba ngiriye umuryango wiwe nabi ya mugabo nk'umuntu akuze nk'umugabo ko akuze yita ko afise ubwenge nasubire kandi yiyumvire ko yagize amakosa yisubire ko wenyene sino mvuze ngo ndamwitwariye birahana ivyo bintu birahana bashobora kumuta mu mvuto babasanga umuryango wiwe nawe ubayeho nabi so je ya anyway umuvyeyi asa n'uwundi ego reka tubandanye tuje mu muziki usanzwe urimo no munsi mbega umuziki ndundi ugeze ubona gute abaririmbyi bo bavyukuri bashobora kubeshwaho n'ijwi ryabo si beshejewe n'ijwi ry'iwanje ndi exemple yambe ngo bivana ukuntu witwararika muri ako kazi discipline et tout voilà ibyo ndabivuze kubera nzi yuko turabona kenshi hari ibiteramo byahoze bikunze kuba usibye ko ubu mbona umengo biriko biragabanuka ugasanga hatumiwe abaririmbyi bo mu yandi mu mahanga mugabo bakibagira yuko natwe dufise impano umuntu ategerezwa kuduza kumva yuko hari concert ishaka kuba bashaka gutumira naka kandi namwebwe ayo mafaranga muyakeneye aja mu kigega iwanyu mukatanga amataxe mukagaburira imiryango mugatunga abakozi eske mwebwe nk'abaririmbi sifite nkawe uri mu legend umaze urabizi cyane gose uravugana na benshi baza bakwitura kugira ubafashe hari murigera mwaborda iyo sujet kugira turamaze kuyaborda kenshi cyane deja na OBDH c'est pas ikikora hajya anye kuko turamaze kuvyaborda mugabo mwanshi je nibaza yuko deja kwanza na droit de tuvuze vya droit de vyofata benshi cyane sinibaza yuko ayo mahera boronka boronka amahera yo kuturiha yeah. So ni kibazo je nibaza yuko ari kibazo cyo kwigwa cyane surtout leta kuko leta irabifisemo uruhara kugira ayo madroit iwacu atugarukeko kuko deja nka OBDH cyangwa bajya abantu bacuruza ama CD iki tusa ku mihanda bajya ku mabarabara bose barariha ikori ni kuvuga yuko ni kori rija hehe muri leta wayi bariha ikori kubera zijya ndirimbo zacu bagurisha doke kuri jya kori twa turonka ko natwe
ntuze pourcentage urumva ko ikibazo kiri c'est pas petit hein ah bah oui Anyway. ndibuka na byari hari umwaka wa byari tugeze kugira manifestation iki badutamu za lacrymogène tout muriko mu yego gateka ka yego nibaza yuko ifoko turonka kwanza ndabo abantu babitahura abantu bavyumva rwose nibaza yuko n'ubu na ministère ya jeunesse yuko ibyo bintu ishobora kubitahura shwapa nshobora kuzana umuntu umuagronome ni exemple umuagronome umushire mu bintu muri ministère ya nuze y'inkino n'imico kama atabitahura ntibishoboka ibyo bintu ntibishobora gutera ntibijanye je vois pas il faut gushiraho umuntu abitahura bijya bintu umuntu abizi so ushizemo umuntu yivuriye hariya atana kimwazi ntazi naho biva naho bija comment dushobora gutera imbere ntibishoboka so il faut yuko haba abantu babitahura deja kwanza mu mutwe yeah sino barundi abarimvyi baragerageza pe baragerageza cyane gose baragerageza gutamara amazu Burundi babicishije mu ndirimbo mu kuririmba hari n'ababikorana batabikora neza anyway ibyo tubishire hirya uribuka indirimbo ya mbere watanguye gusohora muri studio nka artiste solo canke nka artiste solo yeah ni mambo juu ya mambo nka artiste solo za mambo juu ya mambo za jako niho bwari bwa mbere ninjira muri studio rero nyayo big up to Kidumu yeah niwe yakurihiye studio bwa mbere yes kuja rero muri studio apana bya mito za kurecordinga kuma ntuze kuja muri studio nyene bavuga studio nyene ndabikesha Kidumu yes ndashobora kuronka kapera kuri indirimbo ya iyo mambo juu ya mambo basi mambo juu ya indirimbo reka nakubwira igituma induhura ni ya ndi nakubwira umunsi ubwira concert naraje kukuraba kubera nakunze iyo ndirimbo nakundi ijya ndirimbo niho nibi amafaranga no munsi rero ashira kundiye mambo juu ya mambo nipo kwenye mitambo kama kawaida tunafanya majambo nafoka kwa sana napakaza tu kwa sana zaidi hakuna mlango wa chuma nikifunguka sina huruma wacha kunitazama ndishigice narishigihumbi amajana 5 ya ni neza cyane gose hama uno munsi usanzwe ukorera mu Burundi mu mahanga bimeze gute urashobora kubandanya ukipinga ya audience yawe malgré ko utari sur terre kwipinga audience niba ube sur terrain abenshi urumva abafana barakunda umuntu baguma babona hajya antwaje barambona ku mateleviziyo barambona ku masocial media barambona barahunze uko nahunze vrebo ntibazombona amasomo yani ntibazobambonye n'abahunze ego reka tubandanye kuri juste ubahaye umuziki mwiza urumva ubahaye quality video nziza etu ego hariyo rimwe na rimwe baba bashaka kubona physiquement etu tu vois ariko yo bahaye nize bakuguma donc baguma mu mutwe tu si tukuba uri kuraba ibikorwa ego kutabaha ibikorwa abantu nyene barakwibagira hari polemique yamye iba vuga yuko Bantu Boy ari yuserukira idafata neza abaririmbyi isanzwe imanaging urazi haravuze n'ikibazo ca Double J ca Kiriku ca Dramati bavuga yuko ba producer mugabo ntiwemere ko indirimbo zisohoka why uri muri management iragutegurira nuze antwa je crois pas simba batari bafise management iko sindi imana turi imana ariko nibaze ikintu cyose na program ikintu cyose kija kuri program bro kipepa gusora indirimbo amikigenda uko nyene umuntu aba yashizemo amahera bro
fo kuraba strategy ukuntu ayo mahera agaruka ngira n'ubu anye nabo nyene Nukutamenya rero ko mwashwa yuko abaririmbyi n'ubu bacu- anye nabo nyene barabitahura yes nukutamenya ko kubera iki abaririmbyi bacu- nokuzana muri label ukora indirimbo hama tuzibike umva bifite sense abenshi barakwagiriza yuko ngo bande banyagiriza hanze mu mihanda kankoresha Mu mihanda batazi, vuga yuko ngo baba- indirimbo zisohoka donc usohora wewe indirimbo ziwawe hanyuma izindi nazo zabo ukazisohora nyuma iyo wamaze kugira reka ndakubwiza ukuri sinzi ko babikurikirana hafi igihe bari muri label je narasohora ivyo dusubire inyuma eske je narasohora ivyo ni wewe bitumenyesha oya ntiwasohora muri make sinasohora antuka nasohora nk'indirimbo imwe ku mwaka ariko kenshi je narabahebera nkashira energy ziwanje nkashira amafaranga yiwanje nkashira kubera bo kuko niyo yari vision yiwanje ko si nta kuntu nshobora kuzana umuntu hama nze ndamubike mu kabati antuka abantu babivuga shwa yuko n'abantu bapfa kuvuga kwa kundi uvuga ibintu utaratohoza neza abaririmbyi wasohoye bihora bishika bakagaruka bakakubwira ati wana grand frère Messi bien que bidakeneye ko umuntu aza kukubwira kuba noba narabasohoye sinabasohoye ngo kubwira ejo wazoze kunshimira ushaka kunshimira uranshimira ni droit wawe udashaka kunshimira urabireka c'est ton droit hariho abari gukonesa none jewe nabikoze n'umutima sinabikoze kuko iyo narabikoze ngo vraiment nka business nari kubishuza ibintu byose naba naradepansije tu vois ariko nta namwe nagiye kuvuga ngo nibansubize ibi nibi n'amanuze yabo ama platform yose tutaretse nukuri iki kintu sinashaka kukivuga ko cyane mugabo nabikoze n'umutima w'urukundo w'umutima wo gufasha nkuko nanje nafashije kandi bakibandanya bamfasha niko nanje nabikoze so sinabikoze ngo kubera ngo ejo uzoze kunshimira unshimira utanshimira I don't care sinabikoze ngo kubera ejo uze kunshimira je nabikoze n'umutima ati okay ariko wumva yuko ushobora kumuha iyo valeur cyangwa ushobora kumuha iyo nuze kuvuga ati ebana kuba uri conscient y'icyo umuntu yoba yaragufashije kukimushimira ni bon kutakimushimira ni droit wawe voilà ntiduheretse kubona abantu basohowe na Bantu Boy iba yarahagaze iri en faillite mugari ni aje en faillite Bantu Boy ugiye muri en faillite yeah nziza mugabo iri vague no ntiri vague Bantu Boy ninde urabizi nkuko uri kwambuza amakeso nkabishura nawe urashaka kunyishura Bantu Boy ninde Bantu Boy nyene wewe ni Bantu Boy c'est qui Bantu Boy tell us man hein tubwire umunsi uzobona mugana agiye en faillite hein Bantu Boy izoba iri en faillite nayo nyene amugabo umunsi uzobona mugani agihagarara agihagaze bwuma yeah kuko umutu wa Bantu Boy n'uri ngaho ubona urutwe ubona ngaho urutwe muri kumuraganira neza cyane hama hariho abaririmvyi umunsi umwanya uzogera umwaka ko je nkorera ku mwanya je sinihuta sinzi kwihuta umunsi umwanya uzogera muzobabona nkuko twa presence abandi nabo nyene muzababona ariko hari abandi bariko barakora nyene ikintu ariko umunsi uzoshika uzobona ati ban ko ama projet turafise menshi sinoja ngango ndabivugire ngako urazi abansi ni benshi bro haya abantu baza bagakanda bakaja mu ibyo bintu bakaca bafyonda bacanganya ibyo bacanganya ivuze ibintu by'abansi cyane ibuka yuko nigeze kumva indirimbo yawe yahaya ipare yuko it's a true story ari umuntu yoba yarakoreye inabi umugenzi wiwe
urashobora kutubwira resume ya haya resume nijya amajambo harimo oya amajambo iri kurandika urashobora gukoresha n'imvugo mbabarira amatwi l'histoire en soi ni yagute histoire nijya ndirimbo umuntu nashobora kuba peut-être bashaka kumpa idiri jewe akagenda akacavyonga no ujye ukuntu kandi ibyo birahari byabaye kuri wewe cankwe byabaye kuri jewe kandi umuntu ari proche yahaya muri make yari mugenzi wawe yego bose nivuga ko aramugaye ko iyo ari kuba mugenzi ntiyari kubikora peut-être no narihenze nkamwita umugenzi narihenze ndamwita umugenzi kuko umugenzi wa vrai nashobora gukorera nk'ibyo bintu umugenzi ni ikintu mugendana mutagenzanya byakugora akakwigorera si ukuvuga n'ukuvuna mu makuba y'ubwagukubiye uwo ni umugenzi foje narihenze yuko ndamwita umugenzi mugo si ntiyari umugenzi yari umuntu tuzinanye niko no bivuga yari umugenzi w'umugenzanyi no yari umuntu tuzinanye ntiyari umugenzi pe pore sana na yahaya yeah muri make indirimbo zawe zose ni inspiration y'ubuzima cankwe just nyinshi n'ibintu naciyemo nyinshi n'ibintu nabonye ku bantu tuzinanye entourage yiwanje nyinshi n'ibintu mbona ku bantu biba ku bantu yego presque nka 90%. Yes. Hariho n'iyindi nashaka kubaza ko nzi neza ko ni benshi baba bashaka kumenya story behind y'indirimbo zawe kuko ugiye kuzumviriza n'indirimbo zirakora ku mutima umwe wese arisangamo. Thank you. Indirimbo indege mbe urukundo nzi nuko yitwa ego why nayo nyene ni true story ijya mugore wanje turi kumwe icyo gihe twari turabagenzi tutaragira big up kuri mabuja respect uziko tuzinanye kuva kera yari umufana wanje kuva kera ariko ndashaka kumenya why yandirimbo amajambo arimwe turayazi turayumva tell us man bro indirimbo irabivuga kwa kundi nyene ubona umugenzi wawe aragiye parce niwe yatangiye kugenda i Buraya avamwa sonari mbonye yuko peut-être ko tutazosubira kubona naye tutu ati okay indege jenda yatumye tutanduka handi ubona ati umugenzi wanyu mbeze kuri wundi umugenzi tu uyiniranye bibera kabanga cyangwa kunuku tu akampanura akagira ibintu yarakira umugenzi cyangwa yari umukunzi already uko rambaza ico gihe yego yari nakubwiye ko yari umugenzi ntiyari umukunzi même pas ma copine même pas ma bon bavuga ngo petite amie non umugenzi bisanzwe. Okay. Rega jewe uri kurantera inyota nakunda story uri kurantera inyota ucira inkuru hagati ndakubwiye story ntova ngaha ikiganiro cyo mara umunsi wose rega bakunze bakeneye kumenya by'ukuri ico cakibaduhira ntaco simba nkunda no kwinjira mu buzima bw'umuntu surtout ko abantu bubatseho n'ikindi kintu hanyuma uno munsi umuraperi wa mbere mu Burundi umuntu wemera nk'umuraperi wa mbere wewe biragoye kuvuga ngo umuraperi wa mbere umuntu uvuga ati uyu muntu vraiment rap yiwe chapeau barahari iyo ni bese umwe gusa barahari kanda kumvisha indirimbo hanyuma umbwire kumva rap itani zindi zose zigafutwa umve rap y'induru Burundi hegiputa umve rap itani zindi zose zigafutwa umve rap y'induru Burundi hegiputa umve rap itani zindi zose zigafutwa umve rap y'induru Burundi hegiputa uyu muntu umuvuga kwiki chapeau nabonye story yawe kunuzeya
wamupostinze ndakeneye kumenya kuko mbonye ntuze ya reaction yawe kuri kiriya gihe aravuga ati aw uyu muntu akuye hasi mugani who is this guy naje nacinja kumurondera wumva gute irap y'umutipe afise akazoza niyamenya ukuntu avyitwararikamo neza sino c'est un bon rappeur je natanga kumumenya muri isanamu bijya bya competition y'isanamu kandi antwa turafise abarapere benshi nuko nyene atawushobozi buhari si non le gars là umuntu yagukuye hasi arafise flow y'ibigesera arafise flow niyo uvuze ngo abarapere hari abantu je ndespecta muri rap vraiment wumvise nka Fabulous ba Bface banuze nuona na Lino Jaja c'est un bon rappeur nuko yagiye ibyo guhingo yes c'est un bon rappeur je Lino Jaja aranduka indirimbo z'amarape ziwe nkumviriza c'est un bon rappeur areba 90 areba yo bro uvuze ngo mfata umwe vyongora noca nishuro wa mbere nico gituma ntigeze ndakubwira ngo wa mbere nashatse umpe umwe na class muvuga ati this guy yo bro barahari abaraperi barahari vraiment kweli ko wahagaritse rap sinayihagaritse kweli ko tutabona producer rap kubera ubu anye ndi muri R&B mbose kuvuga ko nayihagaritse oba hari imvo behind you ntamvo nimwe nuko nyene deja nabonye yuko Imana yampaye indi mpano yo guhingoboza ndavuga ati reka nayo ndayiprofite ndayikora cyangwa rap nta soko c'est pas que c'est isoko kora bon none Bface bandi bose ntibabesheje nazijya rap zabo ntabyo nzi ko ari byo bimubesheje na en tout cas Bface ni umurapere c'est un rappeur nkubonye asoza ubona ko ari umuntu w'umushinga nawe yambara neza mota neza kubera uwo muziki nyine kubera iyo rap yiwe na bon sinovuga yuko ngo nta soko cyane bon voilà ntushobora kuyipimanisha na ibintu bya afro music afro iki ama R&B tout ariko birababeshejeho so jewe nuko navuze ni okay bwa bundi no kuririmba ndabishoboye reka mprofite kwanza kuko en tout cas si kenshi abantu bumviriza rap bicaye muhira abapapa bicaye muhira si kenshi je crois pas bivana na generation je crois pas mu Burundi wacu oh parfait abumviriza tupa twita yuko turi bisuma turi abanywa urumogi iki ni kwamenga kunyura urumogi ari icyatsi n'icyase kunyura urumogi n'icyaha nigeze kumva umuntu agushingira inavuga yuko Big Fizzo atarigera nk'urumogi mu buzima bwiwe ndamuhaririza ubwo arambwiye ati Fizzo ntarigera akoze urumogi umuntu yoba twararusangiye yoza akavuga ati jewe twararusangiye akemeza yuko tuba twararusangiye yeah neza cyane narigeze kubona ntuzeya sinzi waragiye nimba ari muri Zimbabwe c'est pas si c'est Zimbabwe gukina film pourquoi wabaye choisi c'était yari projet y'abaririmbyi y'abastars cyangwa qu'est-ce qui s'est passé pourquoi j'étais quoi choisi donc uje kugira en tout cas nibaza yuko batantoranije ku busa ne crois pas hari impamvu iyo mpamvu niyo nashaka kumenya nguvuga ko yuko na merita kuja muri iyo film sigaye uvuga nk'umunyapolitiki non vrai ou faux nukuvuga yuko na merita kuja muri iyo c'est pas ngo je sais pas quoi babonye bavuga ati le gars là il mérite yo guparticipa muri musée kandi heureusement twarabifashemo neza neza cyane so mu gusozera turi muri je gusohora uno mwaka album yes bidahindutse sasa ndi l'on propose je dispose bidahindutse ouais
turashobora kuronka kamwe muri album just Mr Mike. No. Okay. Ngo ndabyishe. No wanishe business. Ngo ndashaka kubwira izina rya album. Yes. Son of Al Kabul. Son of Al Kabul. Al Kabul. Al Kabul. Al Kabul. Oh, okay. Yeah. Hari ahandi hantu wimirije gukora igiteramo? Harahari mugabo sino havuga parce que nituraheza kuganira. Ego harahari. Yeah. So muganire ka rero tukwifurize amahirwe y'amasa mugabo imbere yuko ngenda urafise umuhungu abahungu sumwe gusa jewe uwo mvuga visa abahungu n'abakobwa visa abahungu n'abakobwa ego asanzwe ari umuririmbyi ego aramaze Trésor ego aramaze gusohora kubera iki tusabona ibikorwa byiwe umwana nturagera damn c'est ça le programme bro ariko nibaza yuko vuba vraiment vuba bon je crois qu'il est temps vuba yeah vuba il faut yuko yerekana ibikorwa kandi ashimira Imana kubona umuntu akurikirana nuze wanje ngabirano yanje ni giki kimaze kubabaza muri kariyeri urimo action yakubabaje muri kariyeri urimo Ça c'est une bonne question hein. Ça c'est une bonne question. Ouais. Ni giki kimaze kubabaza donc avuga ati man iki kintu kirankubise hasi baranzibuye gukora igiteramo ntunyishure ntundihe hari uwaguheraniye ni benshi bamaze kumperanira bro muracabonana kandi sishobora kubonana nabo kuko umaze kumperanira nta bugenzi buba burimo uburi umwicanyi urukuroca famille yiwanje urukura yicisha inzara ni benshi bamaze kumperanira Canada zahe en plus na witongo barayafise ega kugira amahera ushobora kugira amahera mugabo udafise umutima wo kuyatanga cyangwa umutima wo gufasha abandi urashobora kuba ufise amafaranga mugabo udafise umutima wo kuyatanga ayo mahera cyangwa gufasha abandi barahari abita yuko bafise amahera aba boss mugabo n'aba boss baba boss bayo mafaranga mugabo amafaranga bayaragije munsi y'igitanda canke he ntumbaza aho bayashira hari abantu bapfa n'inzara adashobora no kwikura basi na 50,000 canke iki afashe umuntu kasanga amafaranga ariko araribwa n'imbeba canke iki ndakubaje ico kibazo ko umva ibibabaza umuntu ni byinshi naregeze kumva avuga yuko bigeze kuzana umwana kuri stage kandi bikaba byarana ko baje ibyo numvise kera kwa byakiriye gute nk'umuntu umuvyeyi non j'étais vraiment choqué j'étais choqué parce que déjà kwanza unzanira umwana kumuntera kuri stage déjà umwana sinigeze ndamwihakana uwo mwana hari habaye kugira je sais pas je sais pas bro ndaga kuyatanga gute kandi nzi yuko ari umwana wanje comment je peux pas kunywa ikintu ze nzi yuko umwana arayinzara non bon je crois qu'il y a la jalousie et tout je sais pas quoi tu vois kandi hari kugira iporte volonté azana umwana amutereke hajya kuri podium nibaza yuko ico kibazo nanye nzokimubaza neza bon yakazima turavugana et tout ndomoze mbe kubiki waje kutumwana hajya ko umwana ntigeze ndamwanka canke iki niki be haba kandi ugize neza nzokimubaza ico kibazo mwari mwashwanye canke nta crochage nimwe yari yabaye no nibaza ko ari amajaluzi yabonye abukobwa wishibiro ko komindi ndiko ndaririmba bagati reka ndamumara amazi nerekana yuko pourtant je sinari mwana tu vois ngira nerekanye yuko afise umwana abakobwa baca bamwanka
abakobwa bakunze abantu bafite abana ko bazita uyu n'umurezi ararera ni responsable. Ni nk'uko umuntu ashobora kuba yambara impeta, hariho abantu bavuga ngo yambaye impeta ngo bye bye likiriki bizoba biheze. Hariho abantu bakunda abantu bambara impeta, siniko ndavuga impeta, ndavuga impeta nyine ya mariage. Hariho abantu hari ibisuma havuga ati ahubwo ujya anye niho responsable, ujya anye tu vois. Moi sinzi igituma yaje icyo kibazo nzokimubaza pourtant ndakwibukije naciye mva no kuri stage ndiko ndaririmba ndabiheba ndatora umwana wanje. yari afise amezi ngaha cyangwa yari afise imyaka je ngaha? sais pas, il avait 6 mois 8 mois 8 mois nka 10 mois uko anje 6 mois 8 mois naciye reka kuririmba. kandi niho wari ukiba papa? Nari nkiba kwa papa wanje. No mvuga wari ukiba umupapa dimo ego ndakira umwana wanje ndamutwara imuhira kwa bibi wiwe. Nanjye kugira mukure ngaho yagize imagine la scène. Wewe yaciye ataha cyangwa namaze kumutora bibaza ko yaciye asigara ngo yaciye ataha nyine ti aramunzanira. Nanjye naciye ntora umwana ntwara kwa bibi wiwe. Ubu nari kumutwara sinari mbuze ubushobozi bwo kuvuga ngo sinzamutwara imuhira. Arafise grand-mère, arafise grand-père. Nikabeba muzigo mwingine kwa nyumba. Kajuna mimi nilikuwa niko muzigo wa wazazi. Nikabeba muzigo mwingine. Yeah. Kuno kusaba vyo bafite turamurera. Nkuko twakureze nawe turamurera. Bugabo uko biri kose mama wawe nubwo ari umuzigo wewe yabyakire gute abonye umuzaniye umwana atarabyimagine? Umwuzukuru bien sûr yari amaze kumva ko ufite umwana. Apana yari amaze kumva, yarabizi. Yarabizi ukamufikira ukamwambia yarabizi deja nuwo mukobwa nigihe umukobwa afise inda iyo mwana wanje yarazi muhira. Umukobwa yarazi ni muhira. Si bya bintu ngo by'ububandi ngo byo kwinyigeza. No, umukobwa yaraza muhira abavyeyi bari baziti uyu n'umukopine w'umwana wacu kandi asimbanye. Si surprise ku bavyeyi, ntiyari surprise ku bavyeyi, ntiyari no, bari babizi neza ati umuhungu wacu vuba tuzoronka akuzukuru. Mugani eka tuzoca umugani tuzocira umugani tiharabaye umuntu atega umwana. Anyway merci sana, reka tugushimire hanyuma dusubire guhurira mu giteramo ugiye kuremesha aha mu gihugu cy'Ubudagi mu gisagara ca Zoest. Murakoze cyane, twifuriza amahigwe masa. Asante sana. Ego twizere yuko na vuba iki giteramo giheze uzogaruka kandi ukaremesha abarundi n'abarundi. Nasanze n'abagenzi benshi duherukana nabo kera cyane urumva. Nagira amahigwe naho club ngaho urumva. Yara amahigwe yo kubona ndakwishuje amafaranga yanje uracyafitiriye 5 wamaye 5 ndacha 6 uranyongera. Ubu yarabwire singi yaharo mu Marundi kwanza. Ubu n'amahero gusa. Ubu n'amahero oya ariko ndakubwiye 5 ni hayo ndi reka tuvuge nka senganiro. Murakoze kuri murakoze kubona mwampaye akakanya. Namwe Imana ibahezagire. Yezagere muri ibyo bikorwa muko murakora ibandanye. Si twigishanya hapana, twigishanya twese ahantu hacumbagiye cyangwa ahantu hapinze tuhapindure tuhagorore. Ama content ni menshi yo kuganira. Neza. Showboy Fizo Babe. Wumvise ikiganiro kuntu kimeze, si bya bindi bla 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 bla, ibibazo biri bimeze neza. So ukurikirane uyisangize n'undi page ya Mike and Mine Media. Salute. Better than them. Bra.